Nous sommes reconnaissants turafise amashimwe de pouvoir ko dushobora kuririmba tukizera et adorer tugasenga et de savoir que ce qu'il tukamenya a yuko fait ibyo yakoze est fait pour yabikoze l'éternité. ibihe bidashira. Cela a eu lieu pour toi. Ibyo byabaye ku bwawe, C'était pour toi, ni ku pour moi, bwawe, ni c'était ku pour nous tous bwanje, que ni ku cela bwa twebwe twese. Nico Et en gituma ce byabaye, jour en kandi particulier, uno munsi udasanzwe nous sommes pleins de gratitude, twuzuye de ubuntu reconnaissance, car notre n'amashimwe Seigneur ko umwami est wacu ressuscité. yarazutse. Amina. Il vit, Ni muzima, et moi aussi avec lui. naje ubwanje ndi muzima nawe, kuko yaravuze Je ati vis, ndiho et vous vivrez namwe aussi. muzobaho. Ce jour est le plus grand jour Uwo munsi niwo munsi dans uhambaye l'histoire du salut de cyane notre Dieu. mu mugambi w'agakiza w'Imana Si yacu. Christ avait Niba Kristo été crucifié et yarabambwe enseveli, mais n'était pas agahambwa ressuscité, notre ntazuke, rédemption aurait été remise en question. ugucungurwa kwacu kugize ibibazo, ariko kubwo kuzuka igikorwa cyo gucungura cyarambitswe ubwiza. Turazi rero yuko yazutse Comme le premier et que nous nk'uwa mbere, kandi ressuscitons. natwe tuzozuka. Oui, nous sommes déjà passés de la mort à la Ego vie. tumaze kuva mu rupfu twinjira mu bugingo, kandi tumaze kwinjira mu bugingo budashira. Nous regardons en effet ce Mu monde by'ukuri avec les yeux turaba ouverts et ino voyons si que la parole de n'amaso Dieu yuguruye, s'accomplit de toutes tukabona les manières yuko possibles. ijambo ry'Imana risohoza mu buryo Luc bwose. 21 que Luka le 21 monde sera dans la havuga ngo perplexité, ab'isi bose bazoba bari mu kaga, les mers gronderont, ibiyaga que les gens seront angoissés sur la terre. suriranya, abantu bazoba bacitse ivutu ku isi, hazoba hariho intambara, hazoba hariho impuha z'intambara, Des famines et des inzara temps de cherté, ni des tremblements bihe de terre, bizimvye, des troubles. ukunyiganyiga kw'isi n'imivurungano. Ibyo byose bikomera kuba ibihambaye muri ino misi yacu. Aho rero umwami aratubwira Quand donc vous verrez ati, ces choses nimwabona rero arriver, ibyo bintu redressez, bitanguye gushika, relevez vos muce têtes. muraramura imitwe yanyu, murangamize murabe hejuru, kuko muzi yuko ugucungurwa kwanyu kuri hafi. Twebwe nk'abizera n'umutima wacu wose ko Imana yarungitse umukozi wayo, umuhanuzi, ngo agarure ibintu byose mu kibanza. Nous croyons Turizera que nous yuko vivons maintenant uno munsi dans tubayeho la dernière mu génération, runganwe rwa nyuma, ko twageze ku mpera y'ubwo runganwe, et que kandi Dieu yuko est en Imana train de iriko terminer son iraheraheza igikorwa cayo. Turashaka kugiramwo umugabane n'umutima urimwo ukuri mu by'Imana iriko irakora maintenant. ubu. C'est aussi le sens et le but. Iyo niyo ntumbero, niyo nsobanuro ni ya bino bikorane, ivyo dukoraniramwo, atari gusa kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, ariko kugira ngo turyumvirize, turyizere, Et la laisser hama turireke rikore kuri twebwe, kugira ngo dushobore guhuzwa n'Imana n'amajambo y'Imana, kugira ngo Imana ishobore gukora ikintu ca nyuma guheraheza. Twese turemeza yuko ibyo Imana yagombye guhishura byose yarabihishuye, kandi nta na kimwe gishobora kongerwa ku ijambo ryahishuwe ry'Imana, kandi nta na kimwe cokurwamwo, nta cokugwako. Natwe imbere y'Imana tumeze gutyo, turategerejwe kwizera byose nk'uko yabivuze kandi yabihishuye. Igihe c'ivyiyumviro n'isobanuro k'imuntu cararenganye. Imana umwami yaramaze kuvuga, ninde atokumviriza? Niko umuhanuzi Amosi avuga, Amosi 3:8.
Posons maintenant quelques reka rero passages ubu bibliques turabe qui imirongo décrivent mikeyi ya bibiliya ivuga mu buryo ubu canke ubundi uriya munsi ujya utwibutsa icabaye muri kiriya gitondo ca pasika. Nagomba gutangura na Zaburi 24 umurongo w'indwi. le psaume Zaburi 24 24 umurongo w'indwi. porte élevez vos linteaux, nimwigire birebire mwabirimba musegenye mwanzugi z'ibihe byose ngo haguke umwami w'ubwiza washike. Uwo mwami w'ubwiza ninde? Nuhoraho afise inkomezi, n'ubutore, nuhoraho afise ubutore mu ntambara. Nimwigire birebire mwabirimba musegenye mwanzugi z'ibihe byose ngo haguke umwami w'ubwiza ngo ashike. Murongo wa 10. Uwo mwami w'ubwiza ninde? Uhoraho nyene ingabo niwe mwami w'ubwiza. Amen. Turazi yuko umwami w'abami yavuye mu bwiza bwiwe bwo mu ijuru araza hano kuri nosi arwana intambara ihambaye gusumba zose, yaciye i Getsemane kugira ngo ashike igorogota. Nivyo yanzoka yaramukomoye ku gitsintsiri, ariko neza hari ahantu heza. Ndamaze kubivuga rimwe na rimwe, birakwiye yuko nimba ufise ubwenge bw'Imana imbere y'amaso ukavuga ugasubira ukavuga uti oh Mana, ingene uri mukuru, ingene uri hambaye, ingene byose wateguye neza mu bwiza. Ntihanditswe ngo komora ngo azogukomora ku kiganza canke ahantu runaka ku kuguru, oya, ariko ni ku gatsintsiri. Umwami yashoboye gusa guhonyora acamenagura umutwe wa yanzoka. Amen. Ntiyarakeneye gukora kugenda agaruka. Inzoka yarakomoye ahantu heza, maze umutwe ucurasambugwa ku nshuro ya mbere. Intsinzi y'Imana yacu ica irahishurwa. Ni munyemerere some umurongo wa 14 mu gice ca 13 c'umuhanuzi Oseya. Igice ca 13 murongo ngiro iri sezerano rikomeye ryo hano ngo nzobacungura je les délivrerai de la mort, nzobakiza urupfu. ô mort, wowe warupfuwe, où est tes pestes, mbega akaga kawe kariho, où est ta destruction. ugusambura kwawe kurihe. Se dérobe à mes regards. Quelle parole puissante. Mbega ijambo ry'ububasha. Mu isezerano rya kera byose bose bagomba kumanuka, kuko nuko urupfu niko rwaguye ku bantu bose, maze baca baramanuka. Ariko benshi baramanutse bizigiye, bafite ibyizigiro bizima byo kuzozuka, kandi hanyuma baraduze badugana na Kristo, kuko tugiye kubibona. Ibi birakwiye ko tubyizera. Rimwe na rimwe hariho abantu bafise ingorane zo kwizera, bakavuga bati je nta na kimwe ndiko ndabona kidasanzwe. Ababera bo mu isezerano rya kera babonye ibintu byinshi, kumbure ntidushobora kubicira urubanza byose, ariko turashobora kuvuga ikintu batwaye mu mitima yabo bakiri bazima, amasezerano y'Imana y'agakiza kazoza ku bwa Mesiya, kandi igihe kigeze barabibonye.
hano ku isi itandukaniro y'uwizera n'utizera mu bisanzwe ntiriboneka inyuma. Icyo gituma umuhanuzi Maraki avuga ati ku munsi nzokora muzobona yuko hariho itandukaniro hagati y'umuntu ankorera n'utankorera. Maraki 3:18. Kandi imbere yanjye handikwa igitabo cy'ibyibukiro. Bakundwa, ndabisubiyemwo, birashoboka yuko tutabona iminsi yose ibintu byose neza imbere y'amaso yacu, ariko nitwizera icyo Imana yavuze, aho rero umunsi uzoza, isaha izoshika aho tuzobona ibyo twizeye. Amina. Imana nta na kimwe igomba kutwishura. Hano Mwami aravuga ngo nzobacungura mu bubasha bw'urupfu, nzobabohora mu rupfu. Wa rupfu we, akaga kawe karihe? Wa kuzimu we, mbega ukusambura kwawe kurihe? Umwami yatanguje intambara agwanya Satani, urupfu na kuzimu. Ntiyarwanye gusa intambara, yaranesheje mu buryo bwiza. Amina, haleluya. Yarazutse kandi yaratahanye intsinzi ku rupfu n'ikuzimu na wa mugwanizi Satani. Ubu rero ubwiza, ubutumwa bwiza nuko intsinzi yiwe nayo ariyo yiwacu, kuko agakiza k'Imana yacu twaragahishuriwe. Nzobabohora, nzobacungura, ndabakure mu kaga k'urupfu. Aujourd'hui, nous pouvons dire, c'est accompli. Uno munsi turashobora kuvuga tuti birasohoye, yaracunguye. Nimba mu isezerano rya kera ibyo bintu byose byari byanditswe, muri kazoza mu isezerano rishasha biravugwa neza nk'ibikorwa by'Imana bisohoye. Byose byarasohoye, byarabaye. Umwami yaraje, yatuzaniye ugucungurwa. 14 igice cya 2. Warupfu we, ikiza watera kiri hehe? Wakuzimu we, kwa guhonya kwawe kuri hehe? Biravugwa neza kumbure hano mu Bikorino ba mbere 15:55 ngo warupfu we, uruwe rwawe rurihe? Wakuzimu we, intsinzi yawe irihe? Nihahimbazwe Imana yaduhaye intsinzi kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Ntavuga ati niwazoduha intsinzi muri kazoza, ariko yaraduhaye intsinzi. Golgota yari nyuma yiwe, yashobora kuraba igikorwa cyo gucungura cyasohoye hamwe akagitangaza ati, warupfuwe, uruboyi rwawe rurihe? Uruboyi rw'urupfu rwashizwe mu gatsintsiri k'umuganwa w'ubugingo, ariko urupfu rwaramizwe n'ubugingo. Umwami wacu yaratahukanye intsinzi. Nitubyizera uno munsi, amina, rimwe burundu n'umutima wacu wose, ugucungura kwarasohoye. Imana yarabikoze ku bwawe no ku bwanje. Amina. Nashoboye kubona, nanje mbona yuko urupfu rutashoboye, rutagiteye ubwoba. Urupfu ntirugiteye ubwoba. Mbega abushizi bw'amanga bw'aya
amahoro mu gihe uciye de l'autre côté. kuri ruriya ruhande rundi. Nta guhangayika, nta Comme le chante le compositeur. hangayika wiganyira nk'uko umuririmbyi avuga ati nimba amahoro n'Imana anyengetera mu mutima wanje, umutima wanje urahimbaza ukanezerwa. Uko niko dushobora natwe ubwacu guhimbaza tugatera akamo k'umunezero. Dusome imirongo mike yo muri Matayo 27 ku murongo wa 50. Matthieu 27. Matayo 27 ku murongo wa 50. Jésus poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre Yesu yongera gusemerera n'ijwi rirenga, umutima uraca, igihuzu gikingira ahera cane urusengero gitantamukamwo kubiri, uhereye hejuru gushika hasi, isi iratigita, ibitandara birasaduka, imva ziruguruka, imivyimba myinshi y'abera bari basinziriye irazuka, bava mu mva amaze kuzuka, bashika mu gisagara cera, babonekera benshi. Warupfuwe, uruboyi rwawe rurihe? Kuzimu, intsinzi yawe iri hehe? Ngo nzobacungura mbakure mu rupfu. Yaracunguye, yarabohoye, yarakuyeho ububasha bw'urupfu. Abera bose bo mu isezerano rya kera bari baragize umugabane mu izuka rya mbere, baciye bazuka kera, bazukana nawe, baca barabiyereka benshi mu gisagara cera. Natwe tuzozuka igihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo, kandi abo bose bazoba bakiriho, bazoba barasigaye, ico gihe bazoca bahinduka, bazohindurwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amina. Ibyo bizokoreka, ibyo bizosohora neza neza nk'uko umwami yabivuze, ngo barasohotse bava mu mva zabo amaze kuzuka. Yategerezwa kuba imfura muri bene se benshi. Yarasohotse ubwa mbere. Abo bose bari baramwizigiye, baramukurikiye muri urwo rugendo rw'intsinzi. Inyuma y'iminsi 40 mwami wacu yarinjiye mu bwiza, afise hamwe n'abera bo mu isezerano rya kera. Aleluya. Uwaririmbye Zaburi yaravuze, Zaburi 24 umurongo w'9 ibyo twasomye, ngo nimwiyugurure mwabirimba, nimureke umwami. Ngo uwo mwami ninde? N'umwami n'umwami w'ibyubahiro, w'ubwiza, ahambaye, unesha mu ntambara, wanesheje Igorogota. Nimwiyugurure mwabirimba bihoraho, nimureke umwami yinjire hamwe n'abo bose yacunguye. Amina. Nimba yabaye intsinzi ihambaye, bizoba bimeze gute igihe umwami azokwinjiza mu bwiza bwiwe igugu ry'abacunguwe benshi bo mu boko yose, mu ndimi zose, no mu mahanga yose. Ico ijisho ritarigera ribona, ico ugutwi kutarumva, ikintu kitarigera cinjira mu mutima w'umuntu, Imana yaragiteguriye abo ikunda. Ariko no kabiri, ariko no bambere kabiri murongo w'icenda, natwe dufise ibyo vyizigiro bizima bihezagiwe. Hejuru y'ivyo dufise ubushizi bw'amanga bwo kwizera mu mitima yacu. Luka 24 umurongo wa mbere. Luka 24 ku murongo wa mbere.
Après le sabbat, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, portant les aromates. kuwa mbere w'iminsi indwi kare mu mutwenzi baja kuri yamva bajanye bya bimota neza bateguye, basanga ikibuye gitembagajwe kivuye ku mva. Binjirayo ntibasangamwo ikiziga c'umwami Yesu. Kane, ivyo bikibazazaniye, abagabo babiri bahagarara iruhande yabo bambaye impuzu zikayangana. Gatanu, bagitinye bunamitse amaso hasi, barababaza bati niki gitumye murondera uriho ahantu h'abapfuye? Gatandatu, ntari hano ariko yazutse. Mbega iri si ijambo ryiza? Natwe tumaze kuja i Yerusalemu, mu by'ukuri twarabonye mu mitima yacu ikintu gikomeye c'ububasha igihe twashobora kwinjira muri ijamva. Igihe cyose ndashimira umwami wanje kuba narazutse, kuba yarazutse hanyuma akaba ari muzima. Abandi bose, abakuru b'amadini bose baracari mu mva zabo. None bifashe iki amabuye yasizwe zahabu ku mva zabo? Bari abafilozofe bakomeye, barapfuye bapfana n'ubufilozofe bwabo. Harimwo abakuru b'amadini manini n'abashukanyi, bose barapfuye. Ariko Yesu Kristo, amina, umwami w'abami, uganza abaganza, yaraje araducungura wewe nanje. Kandi muri urya mubiri w'inyama aho twari twaragwiriye, yaratugarukanye, twujujwe n'Imana. Nimuvyemere rimwe burundu. Imana yari muri Kristo kandi ikiyuzuza n'isi. Ariko si abagore gusa bakeyi canke intumwa nkeyi, ariko abarenga bene data 500 babonye umwami wacu inyuma yo kuzuka kwiwe. Ndasoma ngaha mu Bikorinto ba mbere kwico igice ca 15 guhera ku murongo wa 3. Bikorinto ba mbere 15 umurongo wa 3. Kuko nabanje kubashikiriza ico nanje nahawe, yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nk'uko ibyanditswe bivuga, agahambwa akazuka ku munsi ugira gatatu nk'uko ibyanditswe bivuga. Gatanu, akiyereka Kefa, maze akiyereka bamwe 12. Gatandatu, akongera akiyereka hamwe bene data basaga 500. Muri abo abenshi baracariho n'ubu, ariko bamwe barasinziriye. Murongo w'indwi, maze yereka Yakobo, hanyuma yereka intumwa zose. 8, maze hanyuma ya bose nanje aranyiyereka ndi nk'umwana w'icenda. Mbere jewe ndi nyuma y'izindi ntumwa zose, sinkwiye no kwitwa intumwa, kuko nahamye ishengero ry'Imana. 10. Ariko
ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba uko ndi, kandi ubuntu bwayo nagiriwe ntibwabaye ubw'ubusa, ariko natamye kurusha bose. Amen. Ariko si jewe yamara ni ubuntu bw'Imana bwari kumwe nanje. Gushika hano rino jambo ryera ry'Imana, Pawulo yifashe nk'umuntu muto aciye bugufi, atakamaro kanini afise muri ibi byose. Aravuga ati ku mpera ati nanje yaranyiyeretse nanje, hanyuma ashira ubuntu bw'Imana hejuru, arandika aravuga ati ariko ni kubw'ubuntu bw'Imana ndi ico ndico, kandi ubuntu bwiwe kuri jewe ntibwabaye ubwo ipfa gusa. Ukuri mbega twese ntidushobora kuvuga co kimwe uno munsi. Ni kubw'ubuntu bw'Imana niho ndi ico ndico, niho nawe uri ico nico, kubw'ubuntu turi ico twabaye. Si ibyo twari tubereye, si ibyo twari dutegerezwa guhabwa nk'impembo, oya, ni kubw'ubuntu bw'Imana yacu. Hanyuma ndasoma muri kino kigabane nyene ku murongo wa 20 muri kino kigabane nyene. Ariko noneho Kristo yarazutse mu bapfuye, niwe yashurije abasinziriye. 21 kuko nk'uko urupfu rwazanywe n'umuntu, n'ukuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu umwe. 22 kuko Adamu yandukije bose gupfa, niko muri Kristo bose bazohindurwa bazima. Amina. 23 ariko umuntu wese mu mwanya wiwe. Kristo niwe mushuzo, maze aba Kristo bazobonerwa bazuke ahazozira. 24 iherezo rizoca rishika. Turazi yuko hariho ukwa mbere n'ukwa kabiri, ukuzuka kwa kabiri. Ukuzuka kwa mbere kuzobaho igihe Yesu Kristo azogaruka, abapfiriye muri Kristo bazozuka bave bazozuka bambaye ukutabora, nk'uko mu Bikorinto ba mbere 15:21 havuga, mu Bitesalonika ba mbere 4:13, Abikorinto ba mbere 15:51, Abitesalonika ba mbere 4:4. Iyi mirongo ivuga ukugaruka k'umwami uko uno munsi kuri hafi cyane. Umuntu rero baza ati ninde yoshobora kubivuga afise ukudakekeranya? Bagenzi banje, hano si ibintu byo kugereranya by'umuntu canke uguhitishamwo oya, ni ijambo ry'Imana ritananirwa, iryo twahawe muri kino gihe kandi ryahishuwe na Mpwemu Yera. Amina. Nico gituma harimwo ubushizi bw'amanga no kudakekeranya, nivyo binyengetera umutima wacu. Ntibyavuzwe nawe canke jewe, ni Mpwemu w'Imana bifatiye ku ijambo ry'Imana, kandi ivyo mu mutima wawe no mutima wanje. Dusome rero ubu Abikolosayi ba kabiri umurongo wa 13. Abikolosayi ba kabiri umurongo wa 13. Kandi hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu n'ukudakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe. Amina. Imaze kuduharira ibicumuro byacu byose. Amina.
verset 14. umurongo wa 14 En ce qui ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimo amabwirizwa caduhama qui était un obstacle igikura pour hagati notre yacu salut nayo et qui l'a fait disparaître ikibamba ku en le musaraba clouant à la croix. ikibamba ku musaraba Verset 15. umurongo wa Puis, 15 ayant compris kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha les autorités, ibatetereza il les a mu maso publiquement ya bose posés, triomphant ibashorera bafashwe mpiri en lui. ku bw'uwo musaraba. Oh, quelle Oh, parole mbega merveilleuse. amajambo meza cyane y'ubwiza. Haleluya, Par amen. Golgotha. ku bwa Ce ne Golgotha sont pas seulement nos péchés si qui ont ibyaha été byacu gusa pardonnés. byahariwe, Ce n'est pas seulement si que l'acte des fautes uko icete cyatwagiriza gusa a été effacé. cyahanaguwe, Ce n'est pas seulement la rédemption si qui est ugucungurwa venue, gusa mais kwaje, une vie ariko nouvelle, ubugingo une vie bushasha, nouvelle. ubuzima bushasha Dieu. ku bw'ubuntu bw'Imana. Crucifié, Twabambanywe nawe, enterré, enseveli, twahambanywe nawe, ressuscité, twazuranywe nawe pour une vie nouvelle. kubwira tubone ubuzima bushasha kubwo ubuntu bw'Imana yacu. Il est dit ici Haravugwa hano que tout cela ngo s'est ibyo byose produit byabaye à la croix. ku bw'umusaraba, Après avoir amaze complètement désarmé kukwambura les ububasha puissances et abanyenkomezi les pouvoirs, les n'abanyabubasha autorités. n'abaganza. En fait Ibi partie. nabyo birimwo. Nous avons affaire à des puissances ennemies duhanganye n'ububasha bw'umugwanize bwamaze gufatwa mpiri byuzuye. Amina. beaucoup d'entre nous Benshi muri twebwe baracibuka igihe où cette capitulation aho totale kujya gufatwa mpiri inconditionnelle kuda atagisabwa, tom- igihe nous est tombé dessus. Toutes les byatugwako négociations précédentes n'ont pas abouti. ibyo Ceux qui étaient guharira byose ntacyo byashitseko. Abantu bari bazi neza ko bamaze gutsinda baciye bategeka, une reddition inconditionnelle. maze haba ukwishikana burundu atagisabwe kw'abatsinzwe. Bagenzi, D'avoir de la fierté nationale. ntibikeneye ko uba ufise gukunda igihugu umaze kwibonera n'amaso yawe abajenerali bakugwa kw'amapete n'amaniforome yabo baza baboshwe amaboko hanyuma bakishikana. C'était une capitulation kwari ugufatwa mpiri kuzuye kwa burundu. La capitulation, ugufatwa mpiri uko dusoma hano muri kino gitondo, niko gufatwa mpiri kuzuye kw'ibihe bidashira kwa nyuma, kuzuye kutigeze kubaho aha mu mugambi w'abantu, mu nkuru z'abantu. Satani n'ingabo ziwe zose zaraneshejwe. Turizera mu ntsinzi yuzuye y'umusaraba igorogota. Amina. Yesu Kristo niwe yatsinze igorogota ku bwacu. Yesu niwe yatsinze kandi yaduhaye iyo ntsinzi ku bw'ubuntu. Amina. Haravugwa hano neza ku murongo wa 15. Puis ayant complètement désarmé les puissances et les autorités, il les a publiquement amaze triomphant d'elles en lui. Colossiens 2. Abikolosayi ba kabiri umurongo wa 15. Kandi yambuye abakuru ububasha bw'icyaha, bw'indwara, bw'urupfu, ububasha bwose bw'umwansi bwaraneshejwe ku musaraba igorogota. Amina. Nimba twizera muri uku kwizera kwa Bibiliya, ni ukwizera mu kuzuka, si ukwizera kwapfuye, ariko ni ukwizera mu kuzuka, ni ukwizera ko twazuranywe na Kristo. Nico gituma tugomba kwakira iyo ntsinzi, aleluya, y'Imana yacu, mu kwizera kuzuye, mu kiganza c'Imana ubwayo. Dusome ku bw'ivyo ijambo byo muri Petero wa mbere igice ca 2
afin de comprendre kugira ngo ce que dutahure Dieu ibyo a imana fait de nous. yakoze ku bwacu Nous pouvons croire twebwe abizera par Golgotha ku bwa Golgotha en Jésus-Christ. muri Yesu Kristo. 1 Pierre chapitre 2 Petero wa mbere verset 7. kabiri 1 umurongo Pierre chapitre 2 verset 7. C'est donc à vous qui nuko mwebwe abizera ni mwebwe mwagerewe ico giciro. Amina. C'est donc à vous qui Ni mwebwe abizera que ce bien ni précieux mwebwe accordé mwagerewe à vous qui ico croyez, giciro, à vous qui avez ariko confiance. mwe mwizera mwe mwizigiye ico gikino c'igiciro ni canyu. Mais pour les incrédules, ariko la pierre kuba rejetée, les nka bâtisseurs, kwizera c'est précisément ngo ibuye abubatsi bagaye niryo ryahindutse irigumya imfuruka. 8 et donc une pierre d'achoppement n'ibuye ritsitaza et rocher n'urutare rugwisha, scandale. Il kuko batsitara ku ijambo ry'Imana dans leur désobéissance bataryumvira, à la kandi parole, bataryumvira dans leur désobéissance contre la parole. kandi nico bashiriye. Bakundwa, umuntu atsitara kuri Yesu Et qui Kristo, n'a pas intérieurement umuntu un oui total, imbere muri we adafise ego yuzuye, aracari mu kutizera, kandi uko kutizera niko kuzana muri we cette offense. ibyo byaha muri we jambo. Ariko ukwizera kwigizaho ibyaha, kandi igitandara c'ibyaha kihinduka ico agakiza. Haleluya. Turamurira amaso tukaraba wa wundi yatwambika igitsibo c'ubuntu n'imbabazi. Amina. Hanyuma umurongo w'9, ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'iyabahamagaye ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Murongo wa 10, kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Amen. Kera ntimwari bwagirirwe imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Amen. Haleluya. Ubwiza ni byubahiro bibi by'Imana yacu, ni igikorwa c'Imana. Abatizera baracasengera imbabazi kina kiriya, ntibazi yuko tumaze kuba abera b'Imana, ubwoko bwacunguwe, bwashizwe mu rufatiro rw'abahungu. Umurongo wa 10, kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Muri abantu b'Imana. Ntituzobanza kuba oya, turi abantu b'Imana. Yohana arandika mu cete ciwe mu gice ca 3 yuko turi abana b'Imana, kandi yuko ico tuzoba ntikiragaragara, ariko niyagaragara natwe tuzoba dusa nawe. Amina. Yohana wa mbere 3 umurongo wa 2. Ntidushobora kubifata kumbure, two kwifuza kwijyamika mu mukungugu, twavuga tuti mwami gigwayo ukunda umuntu w'umunyabyaha, ariko neza nuko turi abantu b'abanyabyaha niho tutashoboye kwifasha, ariko nawe yaciye aza kuri twebwe ngo adufashe, aducungure. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Turabyizera n'umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose. Ni gusa ni muri Petero wa mbere 3 umurongo wa 18. Petero wa mbere 3:18.
kuko na Kristo yababajwe rimwe ahogwa ibyaha, umugororotsi yababarijwe abagabitanya kugira ngo adushikirize Imana. Yishwe umubiri ariko yahinduwe muzima mu buryo bw'impwemu. Quant à l'esprit, verset 19, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits. Nibwo yagiyemwo abarira impwemu ziri mu ibohero ijambo ry'Imana. Ubu rero twoshobora gusoma mu cete c'Abaefeso mu gice ca 4 ngo wamanutse niwe yaduze mu ijuru, yatanze impano aziha abantu. Abaefeso 4:8. Yaba uno munsi twashobora gufata kubwo kwizera nk'uko bitigeze kubaho na rimwe ibyo Imana yakoze ku bwacu muri Yesu Kristo umwami wacu ku musaraba i Golgotha. Kristo yarapfuye rimwe burundu kubw'ibyaha byacu, nk'umugororotsi yapfiriye abagabitanya, uwera yapfiriye abahumanyi, udapfa yapfiriye abapfa. Yishize ko byose twe twari ab'igiciro imbere yiwe wowe nanje, mu buryo yashoboye gufata ibyo byose arabyiremeka. Là, même le cœur le plus dur, aho n'umutima wo bukomantaye wo kwiyorosha ukavuga uti mwami, nimba ibyo byose bimeze uko, aho rero nta mahirwe namwe mfise, mfise amahirwe gusa ni kwiyegura, nta kwiyegurira, ntakira kubw'ubuntu ico wakoze ku bwanje. Kristo rimwe burundu yafashe ibyaha byawe n'ibyanje, afata ibyaha byabo bose, abo amazina yabo yari yanditswe mu gitabo c'ubugingo. Ni umwagazi w'Imana, niwe yakerewe, yishwe, kandi igihe yapfa ku musaraba yaratangaje ati byose birarangiye. Yohana 19:30. Hanyuma caramanuka, kuko mu isezerano rya kera yaravuze ngo warupfuwe, nzokubera akaga, nzokubera icago, nzokubera iterabwoba. Hoseya 13:14. Hanyuma caramanuka. Mfise ubushizi bw'amanga yuko igihe urupfu rwashobora kwakira abandi bose hari hepfo, ibintu byari bimeze neza kubw'urupfu, ariko igihe umwami w'ubugingo yamanuka, urupfu rwarateye ubwoba, rwari ruzi yuko isaha yago yari dodoye, rwatakaje ububasha bwabyo ico gihe ku bwoko bw'Imana, kuko amaraso yo kuzura wo yari yamaze guseseka ku musaraba i Golgotha. Nta kundi byashobora kugenda, byagenda uko, maze urupfu ruriyegura burundu n'ububasha bwabwo bwose. Umwasi aca afatwa mpiri byuzuye. Ni mu byizero no munsi kwabaye ugufatwa mpiri kuzuye k'ububasha bwa Satani bwose. Yesu yaciye asohoka umuwanesheje akomeye cyane w'ubwiza. Yarazi ko harimo abizera bari bafise umugabane mu bugingo budashira, bari barindira ijya saha n'ujya munsi. Mbega hagomba kuba iki muri bo?
Et je rappelle ndibutsa ce que frère Branham cyo mwene data Branham yavuze. Il a vu certaines yabonye ibintu bimwe bimwe mu mpemu, et en vision. mu kwerekwa, Il a aussi été kandi yarajanywe en bas. hari yepfo. Et il dit, aravuga je vois le ati Seigneur ndabona umwami descendre amanuka maintenant. ubu. Et j'entends ndumva Aburahamu avuga, oho, ni wa wundi, ni mwe yangenderera ca gihe, igihe nari nicaye munsi y'umusikoni. il s'exécute ensuite et hanyuma acara avuga abera bose. certains d'entre eux, bamwe muri bo étaient venus. isaha yawe yari yashitse. haleluya! isaha yacu inatwe iri hafi, ego iri ngaho. iyo umwami azokwiha ubwiza ukundi gusha, natwe ntituzobaza ngo keshi ngo tubwire abatizera babizera. oya, mpemu yarazoza kuri bo, azobemeza, azobazana kuri Kristo. ibyo ndabyizeye n'umutima wanje wose n'ubugingo bwanje bwose. aho rero hazoba ari ubutumwa bwawe cyangwa ubw'iwanje, oya, ni izoba ari igikorwa c'Imana kubwo ubutumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana. bakundwa, umubatizo w'amazi ugomba kubaho inyuma ya kino gikorane. bamwe barifuza kubatizwa, turaja kubemerera hama tubabatize. reka ubu rero tugende ku kindi cigwa. abo bose baje mu kwizera, abo bose by'ukuri bizeye Yesu Kristo, baje mu kwizera Yesu Kristo, bakaba batwaye mu mitima yabo ubushizi bw'amanga ko Yesu Kristo ari umucunguzi wabo kandi umukiza wabo n'umucunguzi, ko yahariye ibyaha byabo, agakuraho ibyaha byabo, ko bujujwe n'Imana. bakundwa, mpemu w'Imana abakwege uno munsi mu buryo bw'inkomezi. kandi ndabibabwiye, umuntu uno munsi muri kino gikorane atumvise umuyaga nkuba, umuyaga nkuba, igihuhusi cya mpemu, byose byaciye kuri we. umunsi umwe azovuga ati, kubera iki nugaye umutima wanje kiriya gihe? kubera iki naniganye nkagarariza? sinemeye impano y'Imana ihoraho. abantu batigeze bumva ubutumwa bwiza ntibazobyikuramo neza, ariko abantu bumvise hama ntibavyemere, ibibagiriza ntibazovyikura. barashobora ubwabo bo nyene bazokwibera uburibwe. mutima nkunda, reka uno munsi uhamagagwe n'umwami, emera ugirirwe ubuntu, akwambika imbabazi, araharira amakosa yawe yose n'ibyaha byawe byose, aragukiza n'indwara n'ubumuga bwawe bwose. uno munsi hariho ubushobozi bwinshi bw'Imana muri kino cumba, kugira ngo bukize ubugingo bwose, bubohore impemu yose, bukize umubiri wose. amina. Yesu Kristo ni wa wundi ejo, uno munsi ni wa wundi ibihe bidashira. ariko ijambo rigomba kuzana muri twebwe ukwizera, kandi ukwizera ntiguma kwicaye mu gucecetse. oya, ukwizera guca kuja mu gikorwa, Imana ikiyereka ba bandi kubwo kwizera bayifatira ku ijambo ryayo. amina. ukuzuka k'umwami wacu mu by'ukuri ni igitsibo c'intsinzi cy'igikorwa cyo kuducungura. nitwemera byose uno munsi, abifuza kubatizwa
ont certainement déjà reçu mu suffisamment by'ukuri baramaze kuronka inyigisho nyinshi ku bw'umubatizo wa bibiliya kugira ngo ntidusubire gukenera parler. gusubira kuwuvugako. Que Dieu Imana iduhezagire twese. Ndumva yuko turi hano tuheraheza kandi turasaba Imana mu buryo bukomeye igaragaze intsinzi yayo yuzuye bihuye n'ijambo ryayo kubw'ububasha bw'amaraso yiwe na mpemu wiwe n'izina ryiwe muri twebwe twese, asohoze ijambo ryiwe kandi yihe ubwiza muri twebwe. Ahabwe amashimwe, ibyubahiro n'ubwiza no gusengwa. Yesu Kristo ni muzima, ni wa wundi ejo uno munsi, ni wa wundi ibihe bidashira, ko ariho kandi akaba ari wa wundi uno munsi arakiza indwara, uno munsi aravuga, arihishura uno munsi kuko ari wa wundi kuko yari ari ejo. Haleluya! Tubyemere n'umutima wacu wose mu kwizera, tuzobona ubwiza bw'Imana. Haleluya! Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ibyo bikoreke, ibyo bikoreke. Amen. Turahaguruka dusenge nk'umunwa umwe tuti aleluya. Data wo mu ijuru, turagushimiye bwa kino gitondo kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro mwami. O mwami, turanezerewe gushobora kugira umugabane mu ijambo iryo we warekeye ubwoko bwawe, abana bawe, abatoranwa bawe muri no minsi. O mwami, nta gaciro tubona dufise kubwo buntu, ariko mwami wewe waratwitwararitse, waratwogeje mu maraso yawe. O mwami, o Mana, turagusenga mwami, kuko uri mutabazi wacu, uri ubushobozi bwacu, inkomezi zacu, wabaye kuri twebwe byose mwami. Nico gituma tuguha ubwiza ku izina ryawe ryera mwami. Imitima yacu iragukomera amashi, kora ku mitima yacu yuguruka mwami, iminwa yacu nayo iguhimbaze o Mana. Haleluya! Ubwiza n'ubwizina ryawe o mwami, ubwiza n'ubwawe mu izina ryawe o mwami. Nuze hano mwami, ukundi gusha o mwami, na mpemu wawe n'ububasha bwa mpemu wawe nutwuzuze twese mwami, ububasha bwo mu ijuru mwami, hamwe no kuba hano kwawe mwami. O mwami, nimba atari uko mwami, rema ikindi kintu mwami, turabisavye mwami mu izina ryawe. Haleluya! Ubwiza n'ubwawe mu izina ryawe. Haleluya! O mwami, wemere wakira amashimwe no guhimbazwa o mwami, ugusengwa. Haleluya! Amen.